birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu biba bikomeje gukomera, ariko kandi rwose nyamuneka biba ibindi bintu ndetse nabyo tugiye kuba twinjiramo tubasasanira tubiva imuzi n'imuzingo, ariko kandi tukibanda no mu bice rwose by'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho tukagenda tuba updatinga tukababwira uko situation ihagaze muri rusange. Yes, ntabwo turi butinde rero, icyo usabwa nta kindi, kora share kugira ngo nyamuneka ibi bintu tujye tubyinjiranamo neza, 5 kuri 5 rwose nyamuneka. Uretse gukora na share, wibuke rwose no kulikinga ndetse no gusangiza izi video abantu baba batari bazibona. Yes, twirukanse cyane rero, by'umwihariko reka duhite twinjira mu makuru nyirizina. Duhere ku nkuru idasanzwe irebana n'umutekano, politike na diplomasi yakomeje kugenda itangazwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, byaba ibyandikira hariya mu gihugu cy'u Burundi birimo nka social media Burundi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye birimo televiziyo y'igihugu. Yes, ariko nyamuneka nari nafatiyeho, nari nabanza gusuza abantu badukurikira by'umwihariko kuko ni abantu b'agaciro. Badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cya Kenya, badukurikira bari Zimbabwe, Zambia, South Africa, Malawi, badukurikira rwose. Ariko kandi mu gihugu cy'u Burundi baba bari mu bice bigiye bitandukanye, tubasanga muri Coline Mujejuro, tubasanga muri Coline Murangara, tubasanga muri Coline ya Tongo, tubasanga muri Coline zigiye zitandukanye. By'umwihariko tubahaye ikaze, ariko kandi rwose nyamuneka tubikuye ku mutima. Yes, ni ukuvuga ngo rero tubahaye ikaze, bari ku mugabane w'Uburayi, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari mu ntara gatandatu diaspora, bari mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa. Tubahaye ikaze twikuye ku mutima. By'umwihariko ngizo ingingo z'ingenzi rero tugiye kuba twibandaho. Twaje dusimbukire gato mu bice rwose byano Bujumbura, tubabwire buryo ki umutekano icyitwa igisirikare cy'u Burundi FDNB gikomeje kugenda cyongera umutekano mu buryo navuga ko udasanzwe ndetse n'imbonakure. Turaze tubikomozo, turaza kwinjira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, tubabwire uko situation ihagaze. Umutekano naho muri ibyo bice rwose ukomeje kongerwa mu buryo navuga ko uremereye cyane. Gitega icyitwa ubuyobozi bwa CNDD FDD ibyabwo bukomeje kuba gateranzamba kanyina wanzamba, kuko na n'ubu tuvugana buracyakozanyeho. Benshi banavuga yuko amatora mu gihugu cy'u Burundi nibiramutse bikomeje kugenda bigenda bitya, bavuga ngo amatora y'abadepite yibwe ndetse n'umukuru w'igihugu, binashoboka cyane yuko ashobora kuba yahagarara. Yes, byose rero turaza kuba tubikomozo 5 kuri 5. Turaza gusimbukira by'umwihariko ahitwa za Cibitoke, turebe uko situation ihagaze. Hari amakuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ndetse no mu mashyamba za Kibira, mu mashyamba za Kimeza, amashyamba adashobora kumara amezi agera kuri angahe inkuba tutumvishe zikubita. Turaza kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo. Hari ibyo uwitwa General Prime Nyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, akomeje kugenda atangaza bigendanye n'umujyi wa Uvira. Turaza kuba tubyinjiramo, turaza kugaruka hirya no hino tuba updating, tubabwire icyo uwitwa General Neva arimo aravuga ndetse n'inama zidasanzwe z'ibitaraganya zikomeje kugenda ziba muri ibi bice bya Gitega ndetse no mu mujyi wa Bujumbura muri rusange. Tugiye kuba rero tuba updatinga byose 5 kuri 5. Utari wakora subscribe rero nta kindi usabwa rwose nyamuneka no kujya gutya ukayicyonda, ariko kandi wamara kuyicyonda ukanakora na share kugira ngo tujye tugendana neza. Twirukanse cyane rero, sindi butinde, reka duhite twinjira muri ano makuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Duhereye mu bice bya hano n'ubundi Bujumbura. Ni Bujumbura kugeza amagingo ikomeje kugenda ikorerwamo amanama agiye atandukanye, ndetse aya manama akomeje kugenda akorerwa Bujumbura akaba ari amanama agaragaza yuko isaha ku isaha nyamuneka ibintu bishobora kuza guhindura isura. Akaba ari amanama agaragaza yuko Bujumbura umutekano wayo utizewe habe namba. Impamvu tubabwira ati umutekano wa Bujumbura ntiwizewe, ngira ngo tumaze iminsi dukomoza ku banyapolitike benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'umwihariko bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse isaha ku isaha bashobora no gukora icyitwa ibitendo mu gihugu cy'u Burundi. Tumaze iminsi ibyo bintu tubikomozo, ariko kandi rwose nyamuneka tubiva imuzi n'imuzingo. Tumaze iminsi tubabwira byinshi bigiye bitandukanye abiko bikomeje kugenda bivugwa mu gihugu cy'u Burundi, kuko hari n'amakuru amazi iminsi aturuka rwose hano za Gitega, nabwo agaragaza ko hari inama nyinshi zikomeje kugenda ziga ku banyapolitike bagiye batandukanye n'ubundi bo muri CNDD FDD, ariko inzu nama n'ubundi bikarangira rwose ari inama navuga yuko
zibaye iz'impfabusa kuko nta kintu na kimwe zigeraho. Ni ukuvuga ngo rero igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo gifite abanyapolitike abenshi batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'imwe mu mitwe inakomeye iri mu buseruko bwa RDC irwanya igihugu cy'u Burundi. Iyo mitwe dusangamo Red Tabara ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye, ariko nyamara iyi mitwe myinshi ivuga yuko igomba kugaruka mu gihugu cy'u Burundi hariho demokarasi igendera ku nzira y'amajyambere, hariho demokarasi nziza gusa, ariko ibi bigahuzwa n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze no kuba bahaguruka mu buryo navuga yuko budasanzwe. Abangira ngo murabizi, harimo maze iminsi wateye umugongo amwita Gervas Ndirakobuca ukunze gutasa u Rwanda kugarika, harimo aba bagabo bantuza aba bashinari mu Bunyoni bamaze igihe kirekire mu magereza bafunzwe, harimo abitwa ba Agathon Rwasa nubwo nabo bakigaragara nk'aho bafite uruhande rumwe muri guverinoma, ariko guverinoma iriho ntibayishimiye, ndetse ukareba ugasanga n'umuryango mukuru wa CNDD-FDD nawe ni umwe mu bantu batajya bishimira habe namba igihugu cy'u Burundi, nubwo akiri umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD bamwita Reverien Ndikuriyo. Yes, no kwango rero ibyo byose umuntu ari gushyira mu gatebo ndetse ashyira mu busesenguzi agasanga nubwo amatora mu gihugu cy'u Burundi akomeje kugenda yangwa, ndetse banavuga yuko aya matora y'abadepite yabaye ari amatora abanziza y'umukuru w'igihugu, ariko aya matora arimo uburiganya bukomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero ibyo ni bimwe mu bintu byamaze kugenda binagarukwaho cyane, binagaragara yuko n'abaperesikopi mu gihugu cy'u Burundi ngira ngo mu minsi yashize bari bamaze iminsi babivuga muri za misa zigiye zitandukanye. Ni ibintu rero birimo biragaragaza yuko rwose iki gihugu cy'u Burundi isa n'isa ibyacyo bishobora kuba agatiranzamba, tukabona icyitwa umutekano muke by'umwihariko muri iki gihugu cy'u Burundi wongera kuzamba, tukabona umutekano muke rwose ibyabo byongera kuba ibindi, kuko uko bwije n'uko bukeye ni igihugu kugeza amagingo aya gikomeje kugenda kigaragaramo umutekano muke ku rwego rwo hejuru. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara mu gihugu cy'u Burundi ni ikijyanye no kuba rwose ubu tuvugana mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko dukomeje kugenda tubonamo umutekano muke. Ibyo bikanatangazwa n'abaturage. Hari benshi banavuga ati rero Red Tabara yamaze no kugera mu gihugu cy'u Burundi ndetse isa n'isa mu gihe uwitwa General Neva yakora ikosa bishobora kuba ibindi. Ibi byo ntabwo wakibeshya kuko kuba kugeza amagingo ya umujyi wa Uvira uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, icyo cyonyine ni kimwe mu bintu bishobora gutuma n'ubundi Red Tabara iba muri Kivu y'Amajyepfo ishobora kuba yakwinjira mu gihugu cy'u Burundi isaha ku isaha. Icyo ni ikintu cyonyine gishobora gutuma rwose igihugu cy'u Burundi kiri mu kaga gakomeye gato cyane. Ibi tunabivemo tugaruke gato ku mujyi wa Uvira kugeza amagingo aya. Ni umujyi wa Uvira urimo uranogwanurwamo byinshi, ni umujyi wa Uvira isaha ku isaha dushobora kubona uvuyemo, kandi mu gihe umujyi wa Uvira wavamo biraza kugira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi. Impamvu mbabwira ati uyu mujyi wa Uvira uraza kugira ingaruka zikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ni uko kugeza amagingo aya ari umujyi isaha ku isaha intare zasarambwe zisa nkaho rwose zamaze gusatira ku rwego ruri hejuru, ndetse isaha ku isaha zishobora kwinjira mu mujyi. Uyu mujyi rero uzaba ziwinjiyemo tayari namwe murabyumva icyaba kigiye kuba birumvikana ni imiripuko ku rwego rwo hejuru, kandi iyi miripuko mu gihe n'ubundi zaba ziwufashe tayari zirimo zirawukontorora, Red Tabara ntiyabura kwinjira nyamuneka. Ibyo byose rero ugasanga ni bimwe mu bintu by'umwihariko bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo mu kanya gato hari ijwi njyanje nkabasigiramo by'ibijyanye na Iran rwose na Israel. Ibintu ntabwo byoroshye abantu b'Imana mwe rwose, icyitwa amamizire amwe rwose ya balistike ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byose biragaragara yuko byamaze gutegurwa, ndetse dushobora kuba tugiye kubona intambara igiye kubura by'umwihariko nanone ubundi bushya hagati ku mpande zombi, kuko ibintu ntabwo byoroshye. Uwitwa Benjamin Netanyahu amagambo yatangaje ngira ngo ni amagambo akomeye agaragaza yuko uko byagenda kose ibintu biri buhinde isura. Nanone ako karagaciyemo reka tunabiveho, ngira ngo ni bimwe mu bintu mugiye gukurikirana mu kanya. Dutangure n'inkuru zivugwa mu isi. Aba Ismail n'aba Isaka baramaranye mu burengerazuba bwo hagati. Abatabizi
ni ukuvuga ngo Abaisirayeli n'Abarabu. Abarabu bakomoka kuri Jafeti bose na Shemu n'abahungu ba Nowa, ndetse buriya n'abakurikiranye neza mu bushakashatsi, Ukraine nayo nyine iyobowe na baturuka kuri Abayisirayeli. Uriya perezida wayo ni umuyuda abatabizi, hamwe na Russia nayo nyine ikomoka kuri Jafeti, abo bita ba Magog. Nibo rero bariko baragwana, bagwanisha intwaro zikakaye, intwaro za kirimbuzi, intwaro zo kurimbura iyi si turiko. Rero karaga paranteze gatoya, ababyifuza tuzabategura ikiganiro kirambuye, ariko niyo wokora ubushakashatsi kuri YouTube ibyo wifuza kumenya ku ruvyaro rw'abahungu ba Nowa, aribo Shemu bakomokako na Aburahamu ariwe yabyaye Abayisirayeli, hagati yabo hakaba umuryango witwa Yuda ariwo wahawe ubwami kuyobora. Hanyuma Abajafeti ni n'Abarabu, ni bariya b'Abarusiya muri za Afghanistan, bariya abantu benshi bava muri za Turiki na biriya bindi bihugu byose uzamutse vers le nord ya Israeli. Hanyuma Abahamu murazi yuko abenshi ari Abanyafurika, imiryango y'Abanyafurika myinshi yavuye kuri Hamu, ariko turebye mu rubyaro rwa Yuda bakomoka kuri Dawudi, Salomo, turabona abo bita Lenirotike n'aba ba Ethiopia bamanukanye uruzi rwa Nili barashakashakisha ubwatsi bw'inka kuko bari aborozi, kugeza mu biyaya byose aho ibi biyaga binini bigarukira, niho iyo miryango myinshi iri. Abifuza amateka n'amasezerano kuri iyo miryango murashobora kubirondera kuri za YouTube, mushobora kubona amakuru ahagije ibyo Abayisirayeli n'imiryango bakomoka ko basezeraniwe, ndetse n'abakomoka kuri Ismaili aribo Barabu, n'abariya ba Magogi aribo biriya bihugu bya Russia, benshi bari muri Ukraine, abenshi bari muri biriya bihugu bya Afghanistan, za Turikiya n'ibindi bihugu byinshi biri cyane cyane urebye biri muri Est na Nord ya Israeli. Abenshi niyo miryango, n'abinjiye mu Burayi niyo miryango myinshi ikomoka kuri abo bita les Jafetite. Rero ntitwari turi mu by'iyobokamana, ariko twari ducishijemwo bijanye n'amakuru turiko turakurikirana, kurimburana bikabije muri ibyo bihugu nibyo turiko turabona, ariko ibi byose ni ibimenyetso bituganisha ku kugaruka kwa Yesu, kuko ibi byose bituma haba inkenegwa y'icyo twakwita Nouvel Ordre Mondial. Mbega ninda zoyobora le Nouvel Ordre Mondial? Tugeranije turavye la prophecy ni Uburayi, ariko urabye Amerika iritaza Uburayi bugaragara nk'aho umenga bufite intege nke muri ibi bihe, ariko dukurikiranije ibijanye na prophecy, Uburayi icyo twakwita Roman Empire itegereza kongera kuza ikaridinga icyo twakwita Nouvel Ordre Mondial, kandi zintambara zose, ibiganiro, imyumvikano ishobora kugera ku kintu kivugwa ngo hakeneye icyo twakwita Nouvel Ordre Mondial, kuko yahoraho iriko irarengerwa n'amazi, kuko urabona yari iyobowe na Amerika n'Uburayi, aribyo twavuga ngo ni ibo bapolisi b'isi, ariko murabona yuko yaba Afrika, bya bihugu by'Abarabu aribo les Jafetite, les Shemiste na Hamu, abo bose bariko baragaragariza aba bakomoka kuri Shemu, aba bakomoka ku bwoko bw'Abisirayeli,
urabona ko ordre mondiale bari barashizeho aba bandi uru rubyaro rwa Jafet, urubyaro rwa Ham bariko baragarariza iyo nouvelle ordre mondiale. Iyo ordre mondiale yari hasanzwe, nico gituma hakenewe icyo twovuga ngo hagomba kubaho icyo twokwita nouvelle ordre mondiale izova muri za consensus n'ibiganiro bizohagarika intambara ziri ku mugabane w'Uburayi hagati ya Russia na Uvira Bujumbura. Amateka agiye kwiyandika kandi tuvuze Uvira Tombe nicyo kimwe no kuvuga Bujumbura Tombe. Mbega abantu dushobora kwibaza uwitwa Perezida Ndayishimiye Neva ninde, mbega ku kazina kavuye hehe ka Neva? Ni ukuvuga ko igihe Uburundi bwaganira na CNDD-FDD kiri mu ishamba, iyo bagomba ko ibiganiro bitaja imbere barungika delegation iyobowe na Neva, kuko yari umuntu ibintu bijanye n'ibiganiro atavyumva. Iyo bifuza rero guhakana ibivugwa mu nama z'imishikirano yabera Arusha, batuma Neva, baba bazi yuko atakintu kiza gucamwo ibintu bijanye n'ibiganiro ataza kuvyemera. Rero n'uno munsi turabona yuko atarahinduka ibintu by'ibiganiro, kuganira ntabwo avyumva. Ngira nico catumye ariwe yoba yarakomanaje umutima wa Tshisekedi amusezeranira yuko intambara azoyitsinda, kuko murabona nuko aguma avuga ko afite igisirikare gikomeye gishobora gutsinda igisirikare cy'u Rwanda, gishobora gutsinda M23. Rero Uvira agahinyuza kuri Bujumbura na Neva. Rero hari ibyahindutse kuva intambara itangira Bunagana kugeza bafashe Goma. Uvira bambe bafashe Goma na Bukavu n'ibindi bice byinshi bimaze gufatwa muri East Congo. Ni nkaho East Congo yose isa n'imaze kwigarurirwa. Ubwo rero uko intambara yatangiye, nagoma ndababwire ko hari ibyahindutse nabyo nibijanye no kwiyongora kwa SADC, ibihugu bya SADC mu ntambara iri kubera muri Congo. Ibyo rero byarahinduye done y'abariko baragwana muri East Congo canke Ibuvira, kuko Ibuvira nababwiye ko ariho hagiye kubera intambara decisive, intambara byigaragara ko ari agasagara gatoya ariko kagiye kuberamwo intambara ikomeye izokwandika amateka y'abahizi mu bijanye n'ivy'intambara. Utivyo ubikuye kuki? Nagoma ndababwire amabloke ariko aragwana muri Uvira. Amabloke ariko aragwana muri Uvira, icyo dukwiye kumenya icambere, Uburundi nibwo buza ku mutwe. Burya Uburundi nibwo buyoboye iriya ntambara ikwera muri Uvira, kuko ni nabwo buyifitemwo ubuhombe bunini. Nico gituma kugwana ku Burundi ku gisagara ca Uvira nico kimwe no kugwana gupfa no gukira kwa guverinoma ya Ndayishimiye, kuko ugutsindwa muri Uvira gushobora kuviramwo ugutembagara kw'intwaro ya CNDD-FDD iyobowe na Ndayishimiye Evariste ariwe bita Neva. Rero iyo bloke igizwe nande? Birashoboka yuko igizwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB, hanyuma hakaba imbonerakure ziza ku murongo w'imbere, hanyuma hakaba FDLR, FLN, ziriya bita P5 zose na ziriya zo kwa Kayumba Nyamwasa zose ziba ziri poperekeranije hamwe. Hakaza mayimayi z'ubwoko bwose murazi ko zihurikiye muri Wazalendo. Hanyuma idone yiyongeye ko itarimwo ni ababirigi rero buriya baserukira abanyaburaya. Iyo ubonye igihugu kimwe cy'Uburaya mu bintu by'amadiri by'intambara, uzamenye ko kiba giserukiye
ibihugu byinshi, kiba catumwe n'ibihugu byinshi by'i Burayi. Rero ababirigi baje kwiyongera kuko urabona ko bari no kuri fronte yiriya za Walikale vers Kisangani, nabo bari kuri iyo bloke. Ababirigi nabo rero urumva baravuze bati ibihugu twakolonije, amakode twasize tuhasize, amasetape twasize dusinze bigire bibomoke, ibintu bigire bihinduke. Baravuga bati rero reka tugende natwe dushiremwo akacu karenge. Rero abandi bantu bashobora kuba bari kuri iyo bloke 1, nubwo abantu bo muri sadeke, ibihugu bimwe byo muri sadeke byagiye, ariko birashobora kuba bifasha mu buryo bw'ibigwanishwa canke bigatanga amafaranga, cyane cyane aho ndagomba kuvuga nk'igihugu ca Tanzania, South Africa sinzi, ariko birashoboka ko mu bari bashigikiye iyo bloke ya mbere yari igizwe na FARDC, yari igizwe n'abari abantu bose ya Kongomera yose, takataka yose yari nyuma yabo. Urumva birashoboka n'ubu ko ari bamwe bagishigikiye. Bloke ya kabiri igizwe na M23, tubwigizwe na M23, ariko nk'uko bakunda kubivuga ko u Rwanda rubashigikiye, ntabyo tuzi, u Rwanda ntiruravyemeza ngo ruvyemere, ruvuga gogo ko kwashizeho ingamba zo gukingira igihugu cabo c'u Rwanda. Hanyuma rero u Rwanda nago ruriya rurafite ibihugu byinshi basinyiraniye amasezerano yo gutabarana, kandi murazi ko u Rwanda kiri mu bihugu bikomeye muri Afrika bironka imfashanyo, kuko u Rwanda rusanzwe rukoresha imfashanyo neza. Rero icyo mukwiye kumenya, igihe cyose hari ibintu by'intambara, burya abantu bapfa kuvuga ngo ibihugu biragwana n'ibindi, ariko burya abantu, ibihugu baba bagwanira inyungu. Umugwi wa mbere hariho abagwanira inyungu zabo bwite, inyungu z'abantu. Urumva akaba ari akagwi gatoya k'abantu barekikije umukuru w'igihugu n'imiryango yiwe, baba barigaruriye igihugu n'umutungo w'igihugu bakabikoresha uko bagomba. Rero bagaca bakoresha igisirikare cy'igihugu, igipolisi, inzego zose z'umutekano kugira zishishikare kubakingira, kubarinda, kugira ngo bakomeze ubwo bubisha bwabo bwo gusahagura ibihugu byabo. Abo kenshi nibo bakorana na ba bazungu b'abanyaburaya, bagakorana n'abandi bashobora kuba ari nk'abashinwa, bakabaha ibiturire, ugaca usanga bariko baragurisha ibintu byinshi by'igihugu, bagakora biriya bya privatization, ugasanga rero umutungo w'igihugu waragurishijwe nta gisigaye, maze ugasanga bo barirongeyemo ayabo, noneho bagasigara bigwana ko kugira ngo ntibabakure ku butegetsi. Abo rero ni zimwe muri guverinoma nyinshi cyane zo muri Afrika, nuko zimeze, nuko zifashe. Nico gituma Afrika byayinaniye gushika ku ntego yayo kuba imwe, gukoresha ifaranga rimwe, kugurura imipaka, gukoresha passport imwe. Ivyo byananiranye kubera iki? Abaperezida b'indandende bikunda, badakunda abaturage babo, baba bakora nyene ayo madiri yo gukora n'izo ntambara. Ariko izo ntambara ugaca usanga ntaco zifitiye akamaro abaturage. Reka ntange akarorero, ibihugu bibiri, igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Kongo, ibyo sinobideha, murazi ko ariko bimeze. Cyo gituma ibyo bihugu bikenye, bigowe, faranga ryabo riguma rita agaciro, kandi ari ibihugu birimwo ubutunzi bwose bubaho bukomeye bwo guteza imbere ibyo bihugu n'abaturage babo. Hanyuma rero hakaba n'abandi bagwanira inyungu z'ibihugu, inyungu z'abaturage babo, kugira ngo ibihugu byabo bitere imbere. Ibya hanini ni nk'ibi bihugu biteye imbere nyene, ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Uburayi, ibihugu by'Uburusiya, ibihugu by'Ubushinwa n'ibindi bihugu byinshi. Iyo bihugu iyo bije mu ntambara rero umenye biba bije kugwanira inyungu z'ibihugu byabo, inyungu z'abaturage zabo, nivyo biba bibazanye. Rero muri make yumvise ngo intambara
ziriko ziraba. Burya abantu benshi barwanira inyungu, hariho ba vantiriyotike abo n'abagwanira inda zabo, baba barimwo nabo nyene bagwana intambara, hakaba n'abandi bagwanira inyungu z'ibihugu vyabo aribo twakwita les patriotes. Rero nuko nagomba nintroduce none mu ntambara iriko irabera Uvira ku mupaka w'u Burundi, ababifitemo inyungu n'abahe? Reka tuvuge nka DRC nta nyungu nyinshi ibona yo kurwana Uvira, kuko isa n'iyatakaje igice cyose ca East Congo, kandi kumva ngo Uvira ngo izotuma bashobora gutsinda iriya ntambara, ivyo vyo kwizera umuntu atagira ubwenge, umuntu atabona, umuntu atazi intambara ico arico. Nico gituma rero buriya Kongo aho igeze, guverinoma ya Tshisekedi iba yifuza ibiganiro hagati ya M23, kandi ivyo nivyo twifuje, nivyo twabahanuye ko bakwiye kwicarana na M23 bakaganira bakumvikana, hanyuma bamara kumvikana nimba hari ibindi bihugu bifitanye ibibazo nabyo bakicarana bakaganira, uko intambara niko ishobora guhera, nayo ubundi ibindi biganiro byose bikonturuna bivanamwo M23 AFC, ivyo byose n'ibiganiro by'intagihe, n'ibiganiro ataco bizoshikako, naho byobera mu gihugu muriza mu Burayi n'ahandi, ivyo narababwiye ko ataco bizopfa bishitse, ko murabiza bagiye barankurikirana mu biganiro kw'ivyo nabibabwiye. Nimba Kongo igomba amahoro, nibanze iheze na M23, nimba ifite ivyipfa na Uganda, u Rwanda n'u Burundi, hanyuma bicare babiganire. Rero buriya Kongo yaremaze kwemera ibiganiro, burya nk'igihugu iyo kimaze kwemera ibiganiro kiba camaze kubona ko catsinzwe intambara. Rero Kongo, guverinoma ya Tshisekedi yaramaze gutsindwa intambara, kandi ni vyiza yuko babibona bakabyizera. Hanyuma abandi bafite mu intambara inyungu mu ntambara yo muri Uvira, katuvuge ko ari Uburundi rero burya irya ntambara ya Uvira ni intambara yabo, nuwo ariko agwanira Uvira ntiyibaze ngo ariko aragwana n'ingabo za Kongo, ariko ahanini ingabo z'u Burundi nizo ziriko zirita kuw'amazi, zita mu ziko, zigwanira gupfa no gukira kwa guverinoma Ndayishimiye. Nico gituma rero Burundi bufitemwo inyungu nini bwo kugira ngo bwite ku rutare, ariko se ubwo Burundi buzoshobora gutsinda irya ntambara? Mu byo navuze hariho ibimenyetso byerekana ko Uburundi budashobora gutsinda irya ntambara na busa, nubwo ngira ngo ari gitangaza Imana ikoze. Uburundi ntabwo bwashobora gutsinda irya ntambara. Turavye Uburundi burakenye cyane, buragowe, nta mafaranga bufite bwo kugura ibigwanisho, nta mafaranga bufise bwo gushira mu ngabo kugira ngo zigire igihagararo cyo guhangana n'abotera igihugu. Uburundi bufite indongozi navuga ko zifite ubwenge budahagije kugira ngo bashobore guhangana n'inguvu zigiye gufata igisagara ca Uvira. Ikindi ca kabiri, ingabo ziri ku murongo, urabona y'Urwanda na Mayimayi, abanywa umugi ba Mayimayi, abanywa umugi Imbonerakure, abanywa umugi bariya bawazarendo bose Korongoromera, ugashirako nyene Abarundi. Igisirikare cashinjikajwe n'indyane z'amoko, igisirikare kigabaguye, igisirikare kitizewe, igisirikare kidafite ibihagije kugira ngo gishobore guhagarara. Urumva ko bigoye ko ushobora kuvuga ko Burundi buhari icizigizigi cyo gutsinda irya ntambara. Ikindi ca kabiri, yenda tuvuge Ababirigi. Erega ico bakwiye kumenya Abanyafrika, nta gihugu c'Uburayi coza kugwanira igihugu ca Afrika, oya. Burya baba baje kuraba ibijanye n'inyungu zabo, ariko buriya nibamara gufata Uvira bagafata Gatumba, uzaza ubona bariya Ababirigi biyuririye indege bigiriye
hanyuma Ndayishimiye n'ingabo ziwe n'interahamwe Mbonerakure, FDLR, FRN, ikongoromera zose, Wazalendo, abantu bose baba indiscipline bari ku murongo hariya, nta kindi bazokora atari kwinjira i Bujumbura bakanyaga bakaviyora abantu. Sinzi abatutsi basigaye mu gihugu, abanyamurenge bari mu makambi, sinzi ko bazoshobora gucika ku icumu. Ibyo rero nivyo byonyene bashoboye, nayo ibyo kuvuga ngo butsinda intambara, ivyo urumva ntibishoboka. Rero Burundi bwari bufite inyungu bwo gutsinda intambara muri Uvira, ariko ndabona ari ibintu bimeze nk'indoto, ari ibintu bitazoshoboka. Rero ibihugu nabyo bya Amerika bifite inyungu, ariko se Amerika izoshobora kumvikana gute no gusinyiranira gute na guverinema z'amabandi nk'iriya ya Tshisekedi? Erega burya abanyamerika baratembere muri demokarasi, kandi nubwo nyene baba bifuza gutegeka isi yose, ibyo nibisanzwe. Igihangange cyose umuntu yifitiye ifaranga, umuntu yifitiye ubutunzi, yateye imbere, afite inkomezi za gisirikare, bishobotse ntaco buza adategeka isi yose. Rero les idées hegemonistes z'abanyamerika zirahari. Murabona ko bakumiriye n'Uburaya, kera bahora baca ku banyaburaya, ariko bafashe ingingo yo kwishikira kugira ngo nabo bagwanire inyungu zabo, ivyo barondera muri Afrika, inyungu za hegemoni zo gutegeka isi n'ibijanye n'ubutare baba bakeneye muri Afrika, inganda zabo zikeneye amasoko baziga muri Afrika. Urumva ivyo byose abanyamerika babifitemwo inyungu. Nico gituma abanyamerika n'abanyaburayi, abarusiya n'abashinwa bose rega bari abantu nico kimwe n'abantu b'abahegemoniste, n'abantu baba bifuza gutegeka Afrika, n'abantu baba bifuza kuexploita, guprofita, gutekinga advantage kuri ignorance y'abanyafrika. Urumva bariya bose ntihagire uzibesha ngo hari n'umwe akunda abanyafrika. Nico gituma rero ubona bashobora kuza kugwana, ariko iyo baje bariya ntihagire uzibenda mu mutima ngo hari umutegetsi w'umunyafrika, hari inyungu za Afrika baje gushigikira. Barya baba baje gushigikira inyungu zabo. Ariko narababwiye buriya nabo ntibazoshishikara baza ku mugabane wa Afrika, kuko birabakwegera urwanko, birabakwegera ibitutsi, birabakwegera urubwa. Iyo bakora no mu butegetsi nka Tshisekedi, bashobora kuvuga bati leta ya etazi nini, leta y'amabandi ikora n'amabandi yo muri Afrika, ibindi bihugu bikabatuka bikabakengera. Ku buryo rero burya Amerika yamye igwanira icubahiro, yamye igwanira ico bita values. Ntabwo bashobora kugiranira agreement cyangwa amasezerano na guverinoma z'amabandi nka ziriya za Tshisekedi. Kandi n'u Burundi hajya Ububiligi ntabwo bushobora kubashigikira, kuko niba ushobora gushigikira leta ikorana n'abagenosidere, leta ikorana n'abanywarumogi, leta y'amabandi, urumva burya abanyaburaya ntabwo bazoshigikira Burundi. Narigeze kubaha igitekerezo ndababwira yuko ubu bihugu bihangange bya Amerika, Uburayi, Uburusiya na Shinwa n'Ubushinwa bikeneye gukora n'amaguverinema ashobora gukingira inyungu zabo muri Afrika, haba mu buryo bwa gisirikare kandi no mu buryo ibihugu biba bikora neza, ibihugu biba bitegetse ibihugu byabo neza. Ibihugu niyo bihawe imfashanyo bishobora kuyikoresha neza. Ivyo bihugu nivyo bizokorana n'ivyo bihugu bihangange, kuko nabo nyene barabonye gukorana de gouvernement responsable kwa amaherezo bahomba, kuko gouvernement responsable, guverinoma z'amabandi amaherezo zirahenuka, kuko agatu gatekeye amahwa karimena. Nico gituma rero izo leta z'abamabandi, izo leta ziyobowe n'abantu barya ibiturire, buriya ntabwo nayo maleta akomakomeye azozizera ngo bakorana. Kuko icyo abantu bakwiye kumenya, ivyo gukorana byo bitegerezwa kuhaba, ariko ico Afrika twifuza nuko hoba amaleta responsable ashobora kuvuga ngo ivyo bagurisha ntibabigurishe ku giciro ciza,
kandi bije mu mufuko wa leta bigirire akamaro abaturage bose babone dividende ntivyikekwekekwe n'akagwi gatoya k'abantu. Ico gituma rero leta za Afrika ubu ziriko zirahinduka, urubyiruko ruriko rurahinduka, utazokwemera kuja muri uwo murongo wo kurwanira inyungu z'abanyagihugu, akaba umuntu wo kurwanira inyungu ziwe, leta yiwe izotembagazwa nta kabuza, kandi nta muntu n'umwe azoza ngo ayigwanirire. Rero nibyo nariko ndababwira. Burya rero Uburundi buri hagati y'urupfu no kubaho. Leta ya CNDD iri hagati y'urupfu no kubaho. Kubera iki? Yemeye kuba bazariyere y'interahamwe, ya za FDLR, ya za FARDC zizoba zatsinzwe na wazalendo babo, n'iyindi migwi yose y'inkorabara y'aba indiscipline n'abanywarumugi badashobora kugira ngo bahagarare. Burya bazotobera n'igisirikare c'Uburundi nabo, nubwo mu gisirikare c'Uburundi hoba harimo aba professionnel nk'abangahe, ariko bazotoberwa kuko ntushobora kurwana na rezende discipline. Burya ni naco catumye ahanini na FARDC itsindwa ku rugamba, kuko yifatanije n'abantu b'abanywarumugi b'aba indiscipline atavye igisirikare bize. Ico rero kiri mu bituma Burundi bugiye gutsindwa budateye n'intambwe zibiri, kuko urumva ni igihugu c'akajagari, ni igihugu c'amabandi. Abarongoye leta n'amabandi, ntibababaye abaturage, ni ugusahagura, ni ubwicanyi, ni inyigisho z'amoko. Ese data, ibintu bitazwi bitabaho, ngo vyahima impaya, tutsi impaya, ngo bantu impaya. Ibintu byo guhenda ibigugu nyene nivyo bintu birirwa bavuga by'amoko, ngo abahuta abatutsi abaki, ibintu bitagira mvura nibyo bacuritsemo imitwe, aho kuba ngo abarundi n'abarundi bakwiye agateka, bakwiye igisirikare n'inzego z'umutekano ziri professionnel. Hakwiye leta ibabaye bene gihugu, irazwi ishinga no guteza imbere bene gihugu, ariko bo n'indongozi zo kuguguna no kurya akari kahari. Imagine namwe igihugu kiri muri Afrika kitagira indege, igihugu kiri muri Afrika kidashobora kugura essence, ibitoro, abantu barahunze, barataye. Kandi benshi bataye igihugu c'u Burundi ntabwo bahunze umutekano, abenshi bahunze inzara n'ubukene. Igitigiri kininiya nk'ibice 80% z'impunzi abantu bahunze Uburundi bahunze ubukene n'amagorwa. Yenda nk'ibice 20 byo bari by'abantu barondegwa bakeya, bariya bakubise bagomvye gukubita kudeta. Ariko hari ibintu abantu batazi. Buriya umukuru w'igihugu President Nkurunziza yishwe n'ibicocoro, bita ibicocoro byo mu mugambwe CNDD, no kuvuga bari abantu bita ngo inararibonye. Akaguru yakandayishimiye karimwo n'ababunyoni, karimwo n'abandi bantu barimwo n'uriya Prime chef d'état major n'abandi b'ibicocoro bakomeye bajya mu nama nshinga amateka. Nibo bishe President Nkurunziza, bamuhaye ishano ngo yobagora, yobarogoya mu vyo gutwara igihugu c'u Burundi. Ariko biratangaje ukuntu abo nyene bishe President Nkurunziza aribo baguma biruka inyuma y'abantu ngo bagomvye gukubita kudeta. Kandi biriya byo gukubita kudeta biriya n'abaturage bari babishigikiye, kandi vyari bivuye ku kwitoza ikiringo ca gatatu. Murazi ko na sentare ya East Africa yagiye guca urubanza igaha rezo abariko baranka bagwanira ico kiringo ca gatatu. Ivyo rero urumva birababaje iyo humva ngo mukuru w'igihugu c'u Burundi ngo yagiye ngo agiye gusaba ngo abakubise kudeta Nkurunziza, kandi nawe ari mu bamwishe.
ari mu bishe nkuru nziza, ariko ugaca usanga ariko ariyeza. Burya umudamu wa nkuru nziza n'abana biwe, bari abahungu biwe n'abakobwa, barababara cyane kubona hariko haraturatuzwa ngo abashatse kumukubita kudeta, ariko abamwishe bararamanze biyita abamarayika. Ni bya bindi bya wa mugani bavuga ngo imwaro hiruka uwibye akaba ari wamwiruka inyuma. Rero iyo ni imigani y'abarundi iri hariya. Rero muri make Burundi bwikwegeye bwigize bazariyere y'intambara iri kubera muri East Congo. Burya rero M23 nayo yaravuze ngo bazokurikira umwansi, ngo bamukurikire n'ahava. Ico nico kizotuma buriya nubwo hatoba umugwi w'abarundi wifuza gusenya leta y'u Burundi, burya kuba Uburundi bwarugururiye imiryango iyo migwi, burya u Rwanda M23 barafite ububusha bwo kwinjira bakataka Uburundi, barafite right, barafite uburenganzira bwo kugenda gucecekesha intwaro niyo ziva.